ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bivanye naho mutumbereye muri kano kanya. Turi kwigenekerezo rya 28 Kigarama umwaka wa 2018. Ndabahaye ikaze muri ano makuru aheraheza umwaka wa 2018 turiko turasozera. Emery Nkurunziza ariko afashanya na Frank Olivier Hatungimana kugira amajwi abashikire atankomanzi. Aya makuru mukaba mugiye kuyashikirizwa na Jojo Philibert Karangwa, nayo uwahagarikiye ano makuru ni Chanel Ntiharirizwa. Amakuru yacu yuno munsi akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuganyereza abana benshi bita circoncision mu rurimi njabukamazi biragisibije mu mpunzi zitandukanye z'abarundi, aho abana batari bake bamaze gusinzikazwa. Twabibateguriye muri ano makuru. Mu gihugu cy'u Rwanda muri bino bihe by'iminsi mikuru, impunzi zahungiye zirasabwa kugendana ibyangombwa. Iminsi mikuru isozera umwaka, impunzi zigerageza kuyihimbariza hamwe ngo naho bitoroshe. Turaza kubabwira uko Noheli yahimbajwe mu makambi y'impunzi ari muri Kongo no mu gihugu cy'u Buganda. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya riheruka kongera agafashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda no mu gihugu ca Tanzania, nabyo twabibateguriye. Nongeye kubaha mwiriwe. Iyi muriko murumviriza ni Radio Peace FM. Radio Peace FM. Isamiranira ku rubuga ngurukana bumenyi kuri website akaburungu Radio Peace FM. Kuri urwo rubuga nyene mushobora no kuhasanga amakuru yanditse mu ndimi zine: Ikirundi, Igifaransa, Icongereza n'Igiswahili. Mushobora kandi kuronswa ano makuru ku rubuga rwacu rwa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 152 184 881 no ku rubuga rwa Twitter @Radio Peace FM, nayo kuri chaîne ya YouTube andika Peace TV Burundi naho nyene turiko. Reka amakuru yacu yuno munsi tuyatangurire kubivugwa ku mpunzi zitari z'abarundi, yaba izahungiye muri kano karere canke izahungiye ku yindi migabane. Frank Espoir Ndizeye yabidutororokanije. Mu gihugu ca Kenya muri site ya Kalobo A muri nondwi, isoko ihuza abanyagihugu baho n'impunzi zo muri iyo site zituruka mu bihugu bigera kuri 19 yararemye ku buryo butari buhasanzwe, nkuko tuvyiganirwa na Michel Lokitondo, umwe mu badandaza bo muri iyo site. Uyu munsi wabaye umunsi mwiza ku badandaza, ibikorwa vyagenze neza kandi n'urudandazwa wagenze neza. Impunzi be n'ababanyi bo muri iyo micungararo bari basize hamwe mu rudandaza. Hari ubwoko bwinshi butandukanye bw'amafi, nk'amafi mabisi ava mu kiyaga Turukana, hamwe n'imboga zitandukanye basanzwe birimira. Nagurishije ibiro 120 z'amafi ya Nil, ndahakura inyungu. Nagurishije kandi n'amafi y'ubwoko bwa Terapia 120 ku mashiringi 800 imwe. Hari urudandazwa rwiza rw'amafi hano. Biraboneka ko hagati y'Abakenya n'izi mpunzi bazoharonkera akarusho. Iyo minsi ibiri idasanzwe y'iyo soko yari integuro y'ishirahamwe DCA, ikaba yari ifise intumbero yo kunwanisha impunzi z'iyo site n'abanyagihugu baho biciye mu rudandazwa. Tukiringaho nyene mu gihugu ca Kenya, Got Talent ni mwe mu mahiganwa menshi ahuza impunzi kw'isi yose. Nkuko vyama biri buri mwaka, muri iyo kambi ya Kakuma ugwaruka rugera ku 700 nibo bahiganwe muri uno mwaka turiko turasozera, aho bahiganwe mu bisata byose, mu ntambo, mu mideri, mu gucuraranga be no mu bindi. Umushinga ntahe Collins Onyango arongoye iyo site ya Kakuma aratuyagira ivyiyo higanwa Got Talent. Kakuma Got Talent ni ijwi rikomeye rihamagarira isi yose kumenya ko muri kino kibanza gicafuye, kino kibanza gishushe, kino kibanza c'ubuhungiro hariho abantu bafise ingabirano. Ico bo barondera na mahirwe na karyo ko kubikora. Mu gihe kambi ya Kakuma igizwe n'impunzi zigera ku 180 bava mu bihugu bigera kuri 19, ibice 60 akaba ari abana batarakwiza imyaka 18, ariko bakagerageza kwerekana
kwerekana impano zabo bafise nk'uko uno mwigeme Fardoz Dod yahunze ava mu gihugu ca Sudani abimenyesha. The youth who are here in the camp, abana bari muri iyi kambi bagize urwaruka rw'ejo. Turashobora gukora byinshi byo muri kazoza kacu kuko tubishoboye. Abantu benshi bazi ko byose ari iby'igitsina gabo. Twahisemo ko muri uno mwaka tubereka itandukaniro y'ibyiyumviro byabo ko iby'igitsina gabo bakora n'igitsina gore na cone kibishoboye kandi neza cyane. not even better. Muri iryo higanwa amanota akaba yatanzwe n'umugwi ufisemwo ubumenyi dusanzwe twita jury, nayo abarushije abandi bakaba bahawe udushimwe twinshi dushimishije harimo n'amabahasha y'amafaranga. Mu gihe umunsi mukuru wa Noheli ushobora gutuma abana b'impunzi bakumbura imiryango yabo, impunzi zo muri Libani n'abanyagihugu baho baragiye hamwe mu kugira korale imwe bahujwe na Mutima Mweranda nk'uko tubyiganirwa n'umufasoni Wafa Kuri asanzwe arongoye uwo muhari. Ico dushoboye gukora no kubahimiriza bakaza guhimbariza hamwe natwe. Imvo nyamukuru hano no kwerekana ubugwaneza ko atantara atandimi canke ubumuga bwo dutandukanya mugihe twese turi kiremwa muntu. Nayo mwigeme Teresa Al-Hamal yahunze ava mu gihugu ca Iraq amenyesha ko muri iyo korale ahakura umunezero kandi imutuma yibagira ibibazo byose byo mu buhungiro. Ino korale yamaye kwibagira imibabaro y'ubuhungiro. Hano turirimbira hamwe dufatanya amaboko bigatuma twumva umunezero n'amahoro. Umubabaro mu mutima n'ibibazo nahuye navyo nifuje kuvyirengagiza mu buryo budasanzwe bwotuma ndavyibagira. Iyo korale ikaba ihurikiwemwo n'urwaruka rugera ku 160 bava mu bihugu bitandukanye nka Syria, Iraq na Palestine, harimwo n'abasanzwe bagendana ubundi bumuga butandukanye. Impunzi ni kiremwa muntu nk'abandi kandi ntaho atandukaniye n'abandi. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umwigeme w'impunzi ya Syria w'imyaka 19 y'amavuko Maya Gazal ku munsi w'ibirori vyitiriwe TEDx Place des Nations z'uku kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2018. A refugee is like any other human being. Impunzi ni kiremwa muntu nk'uyundi muntu wese. Itandukaniro riri hagati yacu rirakomeye cyane. Twarataye iwacu ku nguvu turondera kubaho mu mutekano mu bindi bihugu. N'impinduka y'ubuzima ariko apana ko umuntu aba yahindutsemwo ikintu canke ahinduke ikibazo. Ndabatumiye mwese mugende murondere umuntu wese yoba abayeho ubuzima bubi burengeye ubw'impunzi ibayemwo. Aho mwumva bitumvikana, twahunze gutotezwa n'ubwoba bw'umutekano muke nk'uko insiguro nyayisigura impunzi. None kuki abanyepolitike bamwe bamwe basigura impunzi nk'inyanduruko y'ikibazo mu bindi bihugu? So why is it that some politicians paint a picture that we are the danger? Abari aho bose bakaba baranyuzwe bakamenyesha ko atawundi yari bwaboneke kugira abasigurire neza ukwitwa impunzi ico rico kiretse uyo mwigeme Maya Gazal w'umunyasiriya. Frank Espoir ndagushimiye. Nari nabibabwiye mu ncamake y'ano makuru. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 21 Kigarama umwaka wa 2018 ryemeye gutanga imfashanyo ingana n'imiliyoni 5 z'amafaranga y'abanyaburayi ku mpunzi z'abarundi. Ubumwe bwa Buraya bwemeye gutanga iyo mfashanyo mu gutorera inyishu n'ibibazo bimwe bimwe impunzi z'abarundi zifise. Ako gafashanyo kakaba kahawe impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda na Tanzania. Ni nkuru ya Madalene Ngendakumana. Mu gusana abatorera inyishu ikibazo c'ubukene buhanze impunzi z'abarundi bo mu makambi ari mu biyaga bigari, ishamwe rya Buraya ryaratanze muri uyu mwaka wa 2018 amafaranga miliyoni 13 y'amanyaburaya. Komiseri yajeje igisata cyo gutanga imfashanyo no gusukamo mabisi mu mata
w'amatati y'abarundi Christos Sirianide yavuze ati akarere kabangamiwe n'ingorane zivuye ku mpunzi z'abarundi zibagiwe zironka imfashanyo zidakwiye. Abenshi mu bahunga Uburundi bagana ibihugu vya Tanzania n'u Rwanda, ariko benshi muri bo ntibaronka vya nkenerwa harimo n'ibifungurwa. Ico nico catumye ishamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryongereza imfashanyo yanezereje cane abo yagenewe. Iyo mfashanyo rero ije kongereza uburyo amashirahamwe afasha impunzi zo mu makambi ya Tanzania n'u Rwanda, izofasha cane cane mu bijanye n'ifungurwa bitari bikwiye. Akarere k'ibiyaga binini karangwa n'amagume. Mu Burundi kutuvigana hagati y'abanyapolitike kwatumye haba ingorane mu bijanye n'ubutunzi n'imibano, bituma rero haba buke buke ingorane nyamukuru yatumye abarundi bagera ku bihumbi amajana 4 bata izabo barahungira mu bihugu bibanyi, bica bituma impinduka muri ivyo bihugu vyakiriye impunzi nyinshi zo muri ivyo bihugu vya Tanzania n'u Rwanda babaye ku mfashanyo bahabwa n'amashirahamwe mpuzamakungu. Izo mpunzi z'abarundi zikaba ziri mu zambere kw'isi zironka imfashanyo idakwiye. Ishirahamwe rya Buraya rikaba rikwirekiranira hafi ibijanye n'ayo magume yadutse mu Burundi, rikaba rimaze gutanga miliyoni 57 by'amafaranga y'abanyaburaya kuva umutekano muke utangura muri ndamukiza mu 2015. Amafaranga akaba ahabwa amashirahamwe afasha impunzi z'abarundi mu karere k'ibiyaga binini. Reka Madarene ndagushimire. Mwikambi ya Rusenda muri Kongo naho hariko haratangwa imfashanyo igizwe n'ibikoresho byo mu nzu ku mpunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi. Iyo mfashanyo ikaba irikitangwa n'ishirahamwe AIDS ku mpunzi zimwe nayo abatari ku rutonde rw'abaronswa ako gafashanyo bakaba basaba ko boshigwa ku rutonde nabo bakibukwa. Ariete Akimana azi byinshi kuri iyo nkuru. Ico gikoko cyo gutanga imfashanyo kiriko kibera mu ikambi ya Rusenda kikaba kirangira kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya 28 Kigarama mwaka wa 2018. Umwe mu baronkejwe iyo mfashanyo aratwiganira ivyo baronkejwe. Imfashanyo rije kuronswa ubunyene igizwe n'ikarato irimwo amasafuriya 2, akabamwo ibikombe 5, ibiyiko 5, ikintu cyo karangirako, utumamiyo, intambi zizo kuri table hamwe n'intambi yo gukoresha mu ntuzi n'utundi tuntu nyene two mu gikoni. Imfashanyo twayakiye kuko umuvyeyi yaguhaye urashima, mugabo n'ukuri nabo badaye imfashanyo turacakenye vyinshi. Baduhaye imfashanyo amazu turimwo yaraduhereye ko amahema yaraheze haize igihe kinini, bari baratwemereye amatara turabona turi mu mwijima. Eka nuko nabo baduhaye ano masafuriya turabona ko atakigo barakoze, mugabo tubona ko ikintu ibintu vyinshi. Turasavye basubiye kubita gashi barabe ko bandanye badufasha ko bagiye baravyemera bonyene. Naho baronse iyo fashanyo bashima, abatagiriwe amahirwe yo kuba kuri urwo rutonde baridoga ngo kuko impunzi zari zikwiye gufata co kimwe ngo namwabujya ko ivyo bikoresho bikenerwa na bose. Nukuri wavyakiriye nk'itegeko nyene, urazi ko itegeko rya Mariremera mugabo rikubahwa, gusa byaratubabaje pe kubera ko twebwe kuva dushikanga mu ikambi ya Rusenda warahawe uburyo bwo kwibeshaho bakoresheje kuduha zaba imfungurwa yaba ivyombo byo gukoresha bigizwe n'amasafuriya n'uburago n'uburengeti n'ibindi bitandukanye. Ariko muri ivyo byose bimwe biramaze kuba byarasubirijwe. Mu bisanzwe rero gituma tubabaye uno munsi kandi bitadushimishije ku ngingo bafashe y'imyaka 3 bakaca baha bamwe abandi nabo bakabasigaza, no kuvuga ko amasafuriya abenshi yaramaze guhera. Uno munsi rero ukazubona ko bariko baraha abantu bamwe abandi nabo bariko barabima ngo ntibarakwiza iyo myaka 3 oroke bari bayakeneye na bose. Urongo iyo kambi ya Rusenda Fose Nibizi aratwiganira ico baravye kugira batange iyo mfashanyo n'igitigiri c'abazoyironswa. Gahunda yo gutanga ibikoresho byo mu gikoni bariko barahereza abantu bashitse mu nkambi kuva mu mwaka wa 2015 n'amafomo yabo yanditse ko ari ayo mu 2015. Igitigiri cy'imiryango tuza tukimenya neza ari uko bahejeje kugabura abatoye uko bangana. Nk'ubu ntituramenya ati hazotora abantu bangana iki. Mwomenya ko iyo mfashanyo yaronkejwe impunzi zonyene zimaze imyaka 3 muri iyo kambi ya Rusenda.
ni ukuvuga abahahungiye mu mwaka w'2015 abandi nabo ngo bakaba bazoyironswa nibamara imyaka 3 baba muri iyo kambi. Ariete Akimana turamushimiye. Impunzi ziba mu bisagara by'igihugu cy'u Rwanda zirasabwa kuza ziragendana ibiziranga muri bino bihe by'iminsi mikuru iheze umwaka kumvo z'umutekano. Urongoye impunzi muri ico gihugu Patrice Ntadohoka arasaba izo mpunzi ko atawohirahira ngo asohoke mu nzu aje kwibarabara adafise ikimuranga ngo kuko ni kuneza y'umutekano wiwe. Iyi nkuru tuyibaze Aline Nirere. Izo mpunzi zahungiye mu bisagara by'igihugu cy'u Rwanda iyo ziriko ziratembera mu bibanza bitandukanye barazisaba ibiziranga cyo kimwe n'abanyagihugu ba muri ico gihugu. Iyo rero abajejwe umutekano bagusaza ibyangombwa ubiberetse usha wirenganira. Iyo basanze atavyangombwa ufise abajejwe umutekano baca barabica amategeko avuga. Ubu akaba ari impunzi imwe imaze gufatwa akatari gake ariko akaba yaragira amahigwe kubera agendana ibyangombwa. Ubwa mbere bamfashe hari mu vers 22h z'ijoro tubasuguyemo baradufara tubaza ko mugera mwiruka nk'abajura muvuye mugiye yagiye tugiye gucuranga twari turi muri service nyene isanzwe muri eglise ngo mufite ibyangombwa bari gukora mu hari mu matani z'ijoro bari bakora mu kwabo turebye imbere kutubona imodoka zibiri z'Afrika bari ko bashyiramo abantu batagira ibyangombwa baratubaza turabegera turabeka ibyangombwa. Ubwa kabiri kandi twari tuvuye igikondo mu masangati z'ijoro hari amajegwa tugezageza ko baradufata mu mutekano bimije aho hari masatenda z'ubuciterekana ibyangombwa uwo mwanya tungiye Gatenga tugeze muri Gatenga baradufata kandi twerekana ibyangombwa basi baraturekura kabisa. Patrice Ntadohoka arongoye impunzi ziba mu bisagara by'igihugu cy'u Rwanda aratera kama impunzi zose kuza ziritwaza ibiziranga muri bino bihe by'iminsi mikuru iheze umwaka kumvo z'umutekano wazo. Nicyo bituma nasaba impunzi zigere mu bisagara by'u Rwanda kwamabiko kwitwaza ibibaranga adafise ID akitwaza proof kuko byose birabara bikabakingira nk'impunzi. N'abasatera kamwe rero ko atamuntu n'umwe yogerageza ngo yadukiza je mwibarabara ava mu nzu adafise ikimuranga cyangwa ko ni ku muneza y'umutekano wiwe ko bamufashe biradutera ingorane mu kuja kumuvugira no gusigura ibyamushikiye nako kamareno bateye ko bamenyesha yuko ku magenekerezo ya 27 na 28 Kigarama hatanzwe ikarata ndangampunzi. Izo nazo zikaba zatanzwe na Minema, Immigration na HCR. Izo nzego zitandukanye zikaba zigiye kubandanya gutanga ayo makarata ndangampunzi kubiyandikishije. Aline Nirereka ndagushimire. Naho bari mu buhungiro abakristo b'impunzi bahungiye Inakival mu gihugu cy'u Bugande barifatikanije n'abandi bakristo bo kwisi yose mu guhimbaza ivuka rya Yezu kuri uyu wa 25 Kigarama umwaka wa 2018. Ive Irakoze yakurikiranye ivyo birori mu ikambi Inakival. Indirimbo n'umunezero nizo zaranga abakristo bo b'impunzi bo mu kambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda bifatikanije n'abandi bakristo bo kwisi mu guhimbaza umunsi mukuru w'ivuka rya Yezu. Ngo uyo munsi mukuru ngo no munsi ukomeye cyane mu buzima bw'abemera Kristo wari naco gituma bagiye gukengurukira umukama kugira ngo bamushimire ko yabazigamye. Noeli twibutsa ivuka ry'umukiza wacu turagaragaza rero tukagenda mu gusenga naho tuba turi mu buzima bugoye kandi tukahimbaza nyene tukaryoherwa kuko tuzi uko byose biri ku Mana. Ntaho reka rero kunezerwa naho uba wabuze uranezerwa mu byo ubufise. Nubwo mu nkuka ya misa byaboneka ko bahimbayiwe ngo ariko ntawovuga ko uwo munsi wahimbajwe neza kuko atamikoro bagira ngo ntiwagushobora guhimbazwa cyo kimwe na kera bataraja mu mahanga. Sinakubwira ngo Noel twahimbaje nko twaratwihimbaza turi mu gihugu. Iciza nuko tutibagiye amasengesho twahora dukora turazinduka tukaja gusenga mugabo byari biryoshe igihe twari mu gihugu dusangira n'abavukanyi ababanyi ibiki umuntu akaronka ico yifuza mugabo turi muri Uganda ikintu cagidushikira n'ibintu byinshi bitandukanye. Icambere nuko tutashobora kuronka uburyo bwo guhimbaza iyo misi mikuru turataha nimba umuntu afise iyo kawunga kagiye kawunga nta kintu no kubwira twoba tufise c'umwikoro kugira ngo tube twoshobora kuronka
ingena dushobora guhimbaza iyo Noel. Kurangiza tubibutsa ko bafise amikoro inyuma ya misa baciye baja mu miryango yabo gusangira dukeyi bashoboye kuronka. Ivyo irakoze mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu c'Ubuganda ku bwa Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Tukiri mwihimbazwa ry'iminsi mikuru n'impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Kongo barahimbaje uwo munsi mukuru wa Noel mu kanyamuneza ntangere. Inyuma y'inkuka y'imisa baciye bahabwa imfashanyo igizwe n'ibitenge, ibifungurwa hamwe n'ibahasha ku bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga. Nayo abishoboye bagera kuri 29 nabo bakaba baronkejwe imfashanyo y'abakristo bo muri iyo kambi bagiye hamwe. Ako gafashanyo kakaba gakengurukwa n'abakaronse. Reka iyi nkuru tuyibaze Beni Axela Kana. Aho hari mu nkuka ya misa yo ku munsi wa kabiri aho abakristo bahimbaza ivuka rya Yezu Kristo. Mu ntumbero yo guhimbaza mu kanyamuneza uwo munsi mukuru, abakristo bo mu ikambi ya Rusenda baratororokanije imfashanyo yo gufasha abatishoboye bageze mu zabukuru hamwe n'abagendana ubumuga basanzwe baba muri iyo kambi. Ico gikorwa kikaba carafashwe mu mugongo n'abamenyesha amana bakorera ubutumwa muri iyo kambi. Sabiyumva Jean Paul asanzwe arongoye igisata co kumenyesha ubutumwa yaratubwiye intumbero y'igikorwa bakoze, aratangura tubwira insiguro y'umunsi mukuru wa Noel icarico. Uyu munsi mukuru wa Noel no kuvuga usigura ivuka ry'umwana Yezu, no kuvuga Kristo yatuvukiye mu mitima yacu. Ku buzima bw'umukristo nabwo rero no kuvuga novuga ko ari hinduka, kuko umukristo ategeza kwitegura kugira ngo yakira kana Yezu mu mutima wiwe, na cyane cyane mu gufata ibyo afise byose akabisangira n'aboro, afise umunezero wo kwakira Yezu, akana Yezu kavukiye mu mutima wiwe. Uwo munsi mukuru no kuvuga twateguye gusenga kandi twateguye kufashanya kusangira n'aboro. Uno munsi mbere twari twifatanije n'aboro 29, muri abo rero twabahaye utwo twari dufise kandi twasangiye, no kuvuga isangira mutima, nabo nyene badukengurukiye cyane. Twifatanije n'aboro kugira umunsi mukuru wa Noel Yezu avukire mu boro, natwe tugusangire muko dufise. Sabiyumva Jean Paul arongera akamenyesha ko guhimbaza umunsi mukuru nk'uyo ngo ntivyoroshe, ariko ngo naho biruko barizera ko Imana izobafasha bagahunguka, ngo kuko na Yezu yarahunze mu nyuma arasubira mu gihugu ciwe. Turi impunzi sinovuga ko bitworohera cyane, mugabo turagerageza, mugabo biragoye. Urabona nk'ubu dufungura bigoye, amahera takatugora, mugabo twizeye Yezu turagerageza uko dushoboye tugasangira n'abo rutwo turonse, mugabo nukugerageza nyene. Nukuvuga turazi yuko Yezu wenyene yahunze, naco gituma twebwe dufise ibyizero cyane ko natwebwe Imana izodufasha tugahunguka. Ni naco gituma mbere twitaho ibikorwa by'urukundo kugira ngo Yezu twaraganiwe, Yezu twahawe adufashe na cyane cyane tuzosubira iwacu amahoro. Abatishoboye bagera kuri 29 bagizwe hanini n'abageze mu zabukuru barahawe imfashanyo, bakaba batoranijwe mu mibano rukristo 10. Uyu ni umwe mu bahawe imfashanyo, akaba ashimira abayibahaye. Nakakiriye n'umutima mwiza, Imana ibahezagire, bagira ibyo batanga n'ibyo basigarana, kandi nejo bazame bafasha abakene n'abagowe. Imana ibahezagire kubw'izina ry'umwami wacu Yezu Kristo. Kagizwe n'ibikwembe n'ifungurwa n'ibahasha. Ico gikorwa cyo gutanga imfashanyo cyari cyatunganijwe neza, aho bose baronse imfashanyo bagenewe, ku buryo n'utarahari bamushira umugabane wiwe muhiriwe. Watukurera Maria kila kane nawe yafatiriwe kimbure birashika akaba yagize ingorane zitandukanye, ariko ndizeye ko nawe nyene ashobora kumushikira umuhiri wiwe. Aho mwomenya ko kuri uyo munsi nyene muri iyo kambi ya Rusenda ishirahamwe AIDS ryahaye impunzi imfashanyo igizwe n'ibikoresho vyo gukinjika. Imiryango igera ku 1000 nayo nyene igiye kuzoronswa ivyo bikoresho nk'uko bimenyeshwa n'umunyabigega w'ikambi ya Rusenda. Beni Axela Kana, turagushimiye. Haraheze iminsi hibonekeza ibibazo bikomoka kwigenyera ry'abana bakiri bato b'abahungu, ico bita circoncision mu rurimi mvamakungu.
uwo mugigwa usanzwe ukorwa kwa muganga ugakorwa n'abaganga babimenyereye kandi babifisemwo n'ubumenyi. Iyo bikozwe nabi vyonona amagara y'uwabikorewe mbere bikamutera n'inkurikizi mbi mu buzima bwiwe. Janine Njimbere yaduteguriye iyi nkuru. Uwo mugigwa ujanye no kugenyera abana b'abahungu ufise akamaro kanini mu gihe ukorewe mu kigo cabigenewe kandi ugakorwa n'abaganga babifitiye ubumenyi, naho muri iyi minsi yibonekeza abaganga bamwe bamwe batavyubahiriza. Akarerero nako umwana wo mu ikambi y'impunzi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda yasizikarijwe ubuzima ku gihimba ciwe cirondoka n'umuganga yamukoreye uwo mugigwa amusanze imuhira nk'uko tuvyiganirwa n'umuvyeyi wiwe. Naragiye kwa muganga ngiye gusiramuza umwana nca nsanga hariho abantu benshi batonze, hama nca mbonana na muganga nca turavugana kubera nasanze hari abantu benshi batonze, nca turavugana ko iyo mukorera umwana kandi niko ndihuta, aca arambwira ubu kuri kurihuta abantu ari benshi reka wowe ndaza kugusanga muhira, ndamuha na adresse ansange muhira kugira amukorera umwana. Rero hari mu masambiri haragera araza muhira, ageze muhira araza nyine azanye n'ibikoresho byose araza aramukorera umwana, kumbe ivyo yagize yaramusiramuye umwana amucana n'umutwe w'agapipi, ariko uwo munsi sinabimenya, naje kubimenya bukeye. Ndabimenye nca ndamutwara kwa muganga ubwo nyene nkibimenye, bamuravye baca bambwira ati mada umuntu yakoze ibi bintu ninde, ndamuvuga ndamubabwiye izina bacasanga nabo baramuzi, baca barambwira ati mada nukuri wihangane cyane umwana wawe bamwononye, ati umutwe w'agapipi wose bawuciye hasigaye nyene agapande. Uwo muvyeyi abandanya avuga ko ingaruka zavyo zavuye zikomera, akanasaba ubufasha kugira ngo ashobore kuvuza uwo mwana wiwe. Dusaba ubufasha yuko bubasha kudufasha kugira umwana barabe ukuntu bomuvura ibi bintu bigahagarara, kuko na jewe biranduhisha cyane kandi biranambabaza kubona ukuntu ntitwigera dusinzira mu ijoro, ararira cyane akababara no kurya ntabashe kurya, naho namuhibera akanshikura kubera ububabara afise. Hamwe huboneka umugira neza yoraba ukuntu yodufasha uwo mwana akavugwa, tukaraba ko ibintu byohagarara byo kuza haraziba, yagize n'ikibazo akabuto kamwe kaca karabura ko rubabare yagize cyane. Kubwa muganga Ngendakumana Daniel twaganiriye aratubwira impanuka zishobora gushika biturutse kuri ubwo mugigwa, anatera kamo abavyeyi kuza barajana abana babo mu bibanza byabigenewe. Kamo nongera nkatera n'abandi bavyeyi bafise abana muri rusange, uwo mugigwa si umugigwa wo kwihererana ngo ukorerwe muhira, ni umugigwa ukorerwa ibigo vyo kwa muganga, ama centre de santé, ama hôpital afise ibikoresho ikwiye, abaganga babinonosoye bafitiye n'ubumenyi. Uwihereranije umuntu muhira ushobora kumumenga ngo yo ari umuganga baravyigiye, ariko ugasanga nta mpamya bushobozi abifitiye. Akandi kamo ndagateye abo bantu bitwa ko bakora kwa muganga, ashobora kuba ari umuganga canke atari we birashoboka, ariko nimba ari umuganga koko yize umwuga wo gufasha abagwayi, yize akarangamutima na deontologie ethique vy'umwuga, nosaba ko ivyo bintu bihagarika. Uwo mugigwa wo kugenyera urafasha kwikingira ingwara zimwe zimwe zituruka ku isuku rike ryo ku gihimba cirondoka, ukorereza kandi kugirira isuku ico gihimba. Reka Janine Nijimbere tugushimire. Tukiri mu gisata c'amagara y'abantu, abahinga bo mu burongozi bw'amagara y'abantu baje bava Kinshasa muri Kongo bariko barakora amatohoza mu makambi y'impunzi z'abarundi muri Kongo, mu ikambi ya Rulinda, Rusenda na Murongwe kubijanye no gufungura neza. Ayo matohoza akaba ariko arakogwa ku bana bari hagati y'amezi 6 na 59 hamwe no ku bakenyezi batarakwiza imyaka 50. Ico gikorwa catanguye kwigenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka wa 2018 kikaba kizomara ikiringo c'indwi imwe gusa. Adolphe Habimana yaduteguriye
iyi nkuru. Ayo matohoza ajanye no gufungura nabi ariko abera mu makambi y'impunzi z'abarundi bo mu Rusenda na Murongwe, akaba ariko akogwa ku migwi igizwe n'abana bari hagati y'amezi 6 na 59 hamwe n'abakenyezi batarenze imyaka 49. Umwe mu bagize umugwi w'ubufasha bw'ubuzima bo mu gahombo y'ayo makambi, akaba no mu bafasha bahinga bo mu buyobozi bw'ubuzima baje bava Kinshasa, aratubwira uburyo bakoramo ayo matohoza n'igituma bahisemwo iyo migwi. Turakora amatohoza ku miryango yose yo ngaha mu ikambi, tukabaza abagabo, abagore hamwe n'abana ingene bafungurirwa, tukaraba nimba abana baronka ubufasha bwo kwa muganga, kandi tukongera tukapima abana hamwe n'abagore uburebure hamwe n'ibiro bafise, kubera bari mu migwi bakunda kubangamirwa. Uwo mufasha mu bijanye n'ubuzima aramenyesha kandi ko muri ayo matohoza barimwo basanze hari abamerewe nabi gusumvya abandi, amashirahamwe nka HCR, ADES, AIDS, PAM n'ayandi ariyo aca bitaho. Nous allons aussi doser l'anémie, l'hémoglobine. Turongera tukanabafata amaraso kugira turabe ko bafise amaraso akwiye. Bidusanze hari abamerewe nabi kurusha abandi, amashirahamwe nka HCR, ADES, AIDS, PAM n'ayandi aca bitaho. Avec tous les partenaires que vous voyez, avec les femmes, avec chaque partenaire dans les champs qui les concernent. Mu makambi y'impunzi abana bakiri bato hamwe n'abakenyezi ubuzima bwabo burakunda kubangamirwa, mu gihe hari amashirahamwe ajejwe impunzi yarakwiye kubitaho. Adolphe Habimana, reka tugushimire. Abana 175 bafise amezi 6 kugeza ku mezi 11 y'amavuka, ku bana 1800 bari bitezwe hamwe n'abana barenga gato ibihumbi hafi 7 bafise amezi 12 kugeza ku mezi 59 nibo baronkejwe imiti ikingira ikanavura inzoka ya albendazole mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda. Maria Karoli Ninahazwe ari mu ikambi ya Rusenda muri Kongo. Iryo sekeza ryo kugwanya indwara zo mu nda mu bana b'amezi 6 kugeza ku amezi 59 y'amavuko ryatunganije n'ishirahamwe rifatanya ibikorwa n'ishami rya ONG y'impunzi ku isi hase mu gisata c'ubuvuzi ADES, Agence de Développement Économique et Social mu kinyamazuru. Abo bana akaba bashizwe mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere ugizwe n'abana bafise amezi 6 kugeza ku amezi 11 y'amavuko baronkejwe amama akingira inzoka izwi ku izina rya albendazole mu kinofunofu, amama angana na miligrama 150. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abana b'amezi 12 kugeza ku mezi 59 wahawe amama angana na miligrama 200 n'ikinini ca miligrama 600 bivura iyo nzoka yo mu nda ya albendazole. Kubwishira hamwe ADES abana 475 bo mu muce wa mbere ku 1800 bari bitweze muri uwo muce niyo bakingiwe iyo nzoka mu ikambi yose ya Rusenda, no kuvuga ibice 26 n'ibice 3 kwijana. Iyo soko nyene rimenyesha ko abana bangana n'ibihumbi 4230 bo mu muce wa kabiri ku 6600 byari vyiteze mu uwo muce aribo baronkejwe urwo rucanco mu iyo kambi nyene imice 63 n'igice kimwe kwijana. Iryo shira hamwe riribaza iyo hakamanganiye abana barenga gato 3495 barabwa n'urwo rucanco batabonetse. Iryo shira hamwe ritera kama abavyeyi babo kubazana kwivurira rito rya Rusenda ngo nabo barukingirwe. Umugwe bakoze 15 b'iryo shira hamwe niwo wari ku kivi ku bwico gikorwa kuva itariki 18 kugeza itariki 22 Kigarama uno mwaka mu ikambi yose ya Rusenda. Mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda, Maria Karoli Ninahazwe ku bwa radio Peace FM. Maria Karoli, turagushimiye. Ugwaruka rwahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda rurabandanya gukora ibikorwa byo kwiteza imbere. Umwe muri abo akaba ajeje kurera abana bari hagati y'imyaka 3 na 18 mwishira hamwe Save the Children. Uwo mwigeme nyene agahamagarira urundi rwaruka kutarera amaboko. Hariya imahama mu Rwanda twatumyeyo Claudette Majambere.
uyu mwigeme w'umurundikazi yahungiye mu ikambi ya Mahama aharangirije amashure nk'uko abitumenyesha yaragerageje kurondera ivyo akora mbere ubu akaba akora mu ishirahamwe Save the Children aho yitaha abana bari hagati y'imyaka 3 na 18. Uwo mwigeme avuga ko vyamugiriye akamaro kanini ngo kuko bituma adatakaza umwanya bimusamaza ngo kandi bituma yitunga akikenura. Icyamfashije cyane rwose mu kuba aka kazi ufise nuko nk'abajene hari byinshi bigerageza kuturondera, hari ibintu byinshi bidusamaza, ariko bitewe n'uko ako kazi nabashije kukaronka hari intambamyi nyinshi cyane nagerageje kwirinda, kamfasha kuronka occupation, ndashobora no kuronka icyo nifuza ndakirondeye muri jewe nyene atari ico genze kurondera ahandi, ndakirondere ndetse mu ngeso mbi, ndakirondere ndetse mu nzira zitaroranye. Ivyo rero biramfasha cane, ndetse nk'umukobwa natwe abakobwa duhura na byinshi, abakobwa duhura n'intambara nyinshi, bimfasha kuronka ico nifuza ndetse bikamfasha no kwiyubaka je ubwanje. Ahantu urundi rwarukana cane cane abigeme kwigeza neza mu gihe bari mu ikambi no kurondera ico bateza imbere. Akamunotera ugwaruka nuko ugwaruka iyo rumaze kurangiza amashuri ndiza no baterera kutarira amaboko, tugerageze gushakisha ubuzima, turondere uhirya nino ukungene dushobora kurondera kazoza kacu keza. Ahamagarira kandi abavyeyi kujana abana babo muri ico kigo ngo kuko bahakura indero nziza n'ubumenyi. Ico notera abavyeyi nuko boreka abana babo bose bakaza bakidagadura mu bandi, kuko burya umwana ategera aronka mugenzi we canke ngo aje kwishimishanya hamwe n'abandi, burya hariho ibyinshi cyane bituma abana babo batashobora kwameliora canke ngo bagire development physique canke cognitive hamwe na emotionnel. Ni vyiza rero ko abana babo bareka bakaja kwidagadura mu bandi, ko bahamenyera byinshi, bahamenyera utugenegene twinshi, ndetse no gusoma no kwandika bakabimenyeraho. Aho mu ikambi ya Mahama harugwaruka n'abana benshi bari mu mashure mato ayisumbuye na kaminuza bakeneye gufashwa mu bijanye n'akazi, ubumenyi, imico n'akaranga. Reka tumira mate tubandanye. Mbega umupira mwiza wambaye kumara imbeho ukanakubera ego pe nishazubegwe. Nyarukira mu kigo Mezo Shalom wigurira umupira natwe dutambara tumara imbeho. Si ibyo gusa, amashakoshi y'abadamu, ibitambara byiza by'imeza n'ibindi bikoresho bidasanzwe ku giciro toya. Byose bikorwa n'umugusha tubegwe ugizwe n'abafasoni b'abarundikazi. Mubasanga mu kigo Mezo Shalom i Kigali cyangwa mukabakura kuri nomero akamenyetso ko guteranya 250 78 170 68 ego pe nishazubegwe w'itatu akaburungu radio PCFM akaburungu.com. Indero y'urwaruka muri kino gihe irageramiwe na byinshi, ibyo bigatuma imico n'akaranga ku bakiri bato bitituka. Abavyeyi ngo bari bakwiye gufatana ntaryo ico kibazo c'itituka ry'indero mu gukebura abana babo mu ntumbero yo kubategurira kazoza keza. Emmanuel Nkuzimana yabiduteguriye. Mu makuru aheruka twarababwiye ikibazo indero ahabwa umwana akiri muto ifise mu buzima bwiwe. Abarundi barayamaze bati indero y'umwana iva hasi, kandi ngo igiti kigororwa kikiri gito. Iyo myibutsa yose yerekana ko umwana ategerezwa kuronka indero akiri muto, ko ari naho igira icimumariye mu buzima. Twarabamenyesheje uko umwana yahanwa iyo yakoze ikosa, agahanwa n'umuvyeyi wari we wese amubonye atanzigo canke atamutima mubi bigiyemwo, kuko umwana bavuga ko ari uw'igihugu. Icyatuma ahanwa rero n'uwari we wese naho hava kubaha no gusonera buri muntu. Kiretse guhana harabaho no guhanura biciye mu migani, ibitito n'ibindi iyo baba bateramiye ku ziko. Iyo umwana yumva ngo sije nohahera hohera naka, yumva ko uyo naka bavuga yagize nabi kandi atifurizwi neza. N'umwana yagize amakosa yarashobora guhera ku kantu gatoyi agaca umugani
cyane agafuruguta kugira yereke wa mwana wa umuvyeyi yahejeje guca uwo mugani cyangwa yagize icyo gitito umwana agaca asanga yisanga hahandi nyene niho mbere na kera bavuga ati bariko baratita ngo sije no hahera hohera n'akananaka hari n'ikigwa rero kiretse ibyo hari n'ibyazira bigatuma umwana adashobora kubirenga akarorero kwica igikere ngo byatuma umubyeyi acika amabere kwari ukugira bamurinde kwica kunywa amata wariye ubushaza kwari kumwereka ko atogira inda ndende ibyo byose bikaba byaratitutse bigasubirizwa n'ibyo no kwita imico mvamakungu aho nk'iyo migani canke ivyo bitito byasubiriwe n'amaradiyo imbonesha kure n'ibindi bitandukanye ariko kandundura amategeko mpuzamakungu akaza asongera isibe ngo naho yose atari mabi Janvier Bigirimana uwasobanuye ivy'amategeko ati nyamukuru ya mbere hariho iki kijanye n'ivy'agateka k'umwana ngahatwo kubutsa yuko hariho amashirahamwe atari make aharanira agateka k'abana haragiye harajaho amategeko aho hariho amategeko atari make usanga akingira uburenganzira n'inyungu z'umwana hame kinaco nuko haba aho umwana yeri mu kibano canke haba ari mu ishure abatari bake kumure baciye mu mashuri bakabibona iyo umuntu akubiswe n'umuntu akuze kumva uri kumukosora kumva uri kumwereka icyo ateza gukora atakurenza urugero birimwo n'ibintu kenshi byanafasha turazi yuko hariho abantu abanivugira ati jewe nari mfise umuvyeyi akara ataba bari bakaze ati sinari gushobora kwiga sinari gushobora kuvamo umuntu si kuri ayo mategeko gusa impinduka mu mico n'akaranga zihagaze ko uwo bidondagura ntiyobiheza ariko bavyeyi igikorwa co muragifise kuko ibibaraba mwebwe ari vyinshi kandi ntimubifate minenegwe urugamba rwo ntigoroshe mu gisata c'indero abana b'impunzi baba mu bisagara by'igihugu c'u Rwanda barasaba amashirahamwe afasha mu byerekeye amashure ko bubafasha bakarihigwa kwiga ngo kuko batishoboye ni mu gihe umwaka w'ishure w'ibihumbi 2019 uzotangura mu kwezi kwa mbere uzoba ubaye uwa kabiri bicaye muhira ni muri ya Claudine Ndayishimiye umwaka umwe w'ishure uraheze abana b'impunzi batishoboye baba mu bisagara by'igihugu c'u Rwanda batiga igituma naco ngo nuko ishirahamwe ADRA ryahora ribarihira ryahagaritse kubarihira ngo kumva yuko impunzi ziba mu bisagara zishoboye ivyo navyo akaba atari ko bibonwa n'abo bana bicaye muhira kubera atabushobozi abavyeyi babo bafite barabitumenyesheje bavuze ko kozo ushaka ko yishurirwa ngo tuje mu ikambi ko abantu nyene bo bari i Kigali bishoboye kandi ntago si bose bishoboye abavyeyi babo bana baramenyesha ko babuze ayo bacira nayo bamira ngo kuko n'inama bakoresheje n'abarongoye impunzi ataco yigeze ivamwo kuko n'ubu ngo ataco barababwira tugira ibintu by'amakomite tujya amakomite kuri bato tubaza batuhamagare by'abana bayishyura amashuri bararindiriye turahuye mu kanya cyane tuzi neza byagenze ariko dore ko twumva ko hari inama yigeze kuba ariko twabaye ntaco yavuyemo ntaco batugezaho turumva ko ADRA izwa kwizasubira kutwishyura nta makuru yayo turasubira kumva ndabona atakintu gikozwe ubundi umwaka uzongera urangiye ushire umuntu acicaye abavyeyi n'abana basaba ababishoboye kubafasha ngo kuko abana benshi baricaye kandi bakeneye kwiga kuko atakandi kazoza babona turabasaba cyane turabasaba badufashe kuko baravuga ngo nyine ngo ari Kigali bayishoboye si bose bishoboye abana benshi bicaye turicaye turabasaba batufashe dusubire mu mashuri twige ko nta kandi kazoza tubona ubundi kazoza kacu nako kuja mu ishuri tugaheza kwiga turasaba cyane kweza dufashe yuko abana basubira mu ishuri bakiga abana bicaye mu rugo ni benshi bamwe segondere baricaye muri primaire nuko nyene biga nabi basaba bose bafasha abana basubira mu ishuri abarongoye impunzi mu gisagara c'u Rwanda bamenyesheje ko baticaye bariko baradodora barondera uwo bafasha Claudine Ndayishimiye reka tugukengurukire reka amakuru yacu y'uno munsi tuyasozerere mu gihugu c'u Rwanda mu buhungiro ngo naho hagoye abarundi n'abarundikazi barerekana ubukerebutsi muri byinshi akarorero n'umuyabaga w'umurundikazi Nadege Ntakarutimana akora umwuga wo guhagarika
guhagarikira urukino rw'umupira w'amaboko basketball avuga ko uwo mwuga umusahiriza mu tuntu n'utundi twankenerwa. Leandre Nzeyimana yaduteguriye inkuru. Ubuhungiro n'ikibanza umuntu ahuriramo n'ingorane zitandukanye kandi nyinshi cyane, ariko rero abarundi n'abarundikazi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda babandanya kwerekana ubukerebutsi mu bikorwa bitandukanye kugira bashobore guhangana n'ubuzima. Nadege Ntakarutimana n'umwe mu burero bwinshi, uyu muyabaga w'umurundikazi akora umwuga wo guhagarikira inkino z'umupira w'amaboko basketball, akaba asanzwe azwi no mu ishirahamwe ry'u Rwanda ry'umupira w'amaboko basketball, kandi akaba ari umwe mu bagize ishirahamwe ry'abahagarikizi mu Rwanda. Ngaha aratubwira ko ngo naho uwo mwuga tuvuga ko umutunze ngo uramusahiriza mu tuntu tumwe tumwe twankenerwa mu buzima. Umwuga gusifura novuga ntiwoba untunze kuko si umwuga nyene uvuga ngo urakomeye, ni umwuga ukorwa n'umuntu uwo ari we wese afise ikindi akora. Ubu nyene ntubuzi ico umfasha kuko ndabona ibiraka rimwe na rimwe amamace yabaye bakamprograma, ndabona ibiraka nkakemura urubazo buto buto kuko ndacari n'umunyeshuri sindarangiza. Ariko kuba umu arbitre ntisigura akora akazi, kuba umu arbitre no kumenya amategeko y'umukino hanyuma ukabikunda ukakerekana competence. Rero hariho udufaranga dukeyi baguha nawe kubera uba ubikunda ntuba uri gukorera amahera. Rero sikuvuga ngo urantunze ariko je ndabijamo kubera ndabikunda. Ku ngorane yohura nazo muri uwo mwuga ngo ni zike kuko ataba ari wenyene ku kibuga, ko ngo haba hari abandi bashinzwe inkino baba bajejwe n'umutekano w'abahagarikizi. Tubamenyeshe ko Nadege Ntakarutimana ari n'umunyeshure muri kaminuza y'u Rwanda mu gisata cyo kwinonora imitsi. Reka Leandre tugushimire, reka nshimire mwebwe mwese nshuti namwe bakunzi ba Radio Peace FM mwabanye nanje kuva mu ntango zano makuru. Shimiye bimwe bivuye ku mutima Emery Nkurunziza na Frank Olivier Hatungimana bo barashikirije amajwi atagira gasembwa. Shimiye uruganda rwo kumenyesha amakuru rwo rwayatorokanije ndetse rukanayabashikiriza. Wahagarikiye ano makuru Chanel Ntiharibizwa nawe ndagushimiye. Twese hamwe tubifurije umwaka w'amahonda kujabuka 2019. Kuri mikro mwari kumwe na Geoffrey Karangwa, nkaba ndabashimiye. Shalom shalom.